Now, tuba twahereje ariko ntaragenda aho twahereje, reka mbanze nsubire shimire abakunzi bacu ba channel yacu, muri abantu bakamaro cyane ku batari banzi. Ni jewe rero mwahora mwumva ijwi gusa ntimubone. No musi naje, no musi ndahari, ndabona nyuma kuri kamera hariyo David, ariko cyane cyane akora ibikorwa bya photography, donation photography, akora ibintu bikomeye cyane ntiworaba. Asa niwe ariko aratuma amasanamu abashikira. Now nari nababwiye ku bintu bijanye n'abantu bashaka kumenya information ku bijanye n'igihugu cya Kenya. Ni igihugu kimeze neza, ni igihugu umuntu ashobora kuroneramo ubuzima, cyane cyane kugwaruka ruhejeje amashuri hano mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa ya. Rero ni ibintu bisaba gusa kwiyinforma, ni ibintu bisaba gutohoza kugira ugenda ahantu wamenye ukuri kwaho. Je rero ndi ngaho kugira ndababwira ukuri kwaho cyangwa kwa handi n'ibintu bindi bitandukanye. Ibiganiro bitandukanye nakoze nahereje ndababwira ku bintu bijanye n'ubuzima bwaho, icyo umuntu ashobora gukora kugira ngo ushobore kubaho ubuzima busanzwe, ushobora no kugira ikintu ushobora kuziganya, ushobora kwifashisha cyangwa gufashisha umuryango ushobora kuba warasize inyuma. Rero navuga kuba ari batakurikiranye ibiganiro byose, urashaka kuja aho hasi ukaraba, hariho video zindi zo mu ntango zerekana ingene ushobora kwipanga kugira ngo ushobore kugira gutangura ubuzima. Rero navuga mu guheraheza kino kiganiro ku bintu bijanye n'igihugu cya Kenya. Ni igihugu ciza, cyambere na mbere cyo abantu baho barakundana, uretse ko batitanaho nka kujya kwiwacu. Ni igihugu ushobora kuhuriramo n'utubazo tumwe ukabona menga abantu ntibariko bakwitaho, kuko ni forme ni nk'igihugu c'abakapitaliste, niko novuga, kuko bafise imico yindi. Iwacu urazi ko umuntu ubonye aguye hasi ushaka kugenda ukamuvyura, ubonye ahuye n'akabazo ushaka kugenda ukamubaza ati mbega biriko bigenda gute, ni harakabazo bigenze gute, akakubwira ukamufasha. Kenya yo rero cyane cyane muri iki gisagara cya Nairobi, ubuzima bwaho umuntu wese n'ibyiwe. Ushaka kubana n'umuntu muri mu nzimwe, navuga muri sinzi ngene nobyita, muri building imwe mugashobora kubana, ariko umuntu atazi ati ujya mu banyi dukurikiranye imiryango yitwa gute, ko byutse wigira mu mashuguri wawe n'undi agenda gutyo, kiretse muhuriye ku muryango kuri portail mukaramukanya ati namahoro sawa. Rero ikindi naco ni igihugu kitagorana ku bintu bijanye na visa. Mu gihe uva muri Afrika y'ubuseruko, mu Burundi cyangwa mu Rwanda, visa irakenewe ariko ntirihishwa. Uretse ko ibindi bihugu biri $50 ku kwezi, ariko mu gihe uva muri ibihugu byacu ntabwo uriha amafaranga. Uretse ko baguhaye amezi 6 ushobora kuyabaho, aheze ugasohoka igihugu ukagaruka bakaguha ayandi mezi 6 cyangwa 3. Mu gihe baguhaye 3 si ngombwa ngo urinde gusohoka igihugu. Hariho ikigo bita Nyayo House ushobora kugenda bakakugutera ko ikindi kidodo cyangwa amezi 3, aho kabura kwija amezi 6, niho rero bishobora kugusaba gusohoka. Ibintu bijanye n'impusha zo gukora naho ni ibintu birebire gose, kiretse abantu bakeneye imitahe bashobora kuzana imitahe miremire gukorera muri Kenya, nibo bakenera ibintu by'impusha zirezire. Ariko uri umuntu ukora utuntu dutoyi nk'akabutike cyangwa ka workshop, uri umufundi bisaba gusa kukata urupapuro mu biro bya navuga by'intara cyangwa byo gisagara, nka kujya tuvuga mairie cyangwa tuvuga ino babyita city council. Urashobora gukata urupapuro bivanye n'ibyo ukora ukariha hagati y'amadolari 150, hagati y'amadolari 50 cyangwa 85, bivana n'ikintu uri kurakora. Ibyo ni bijanye n'impusha. Abashaka gukora ibi project binini urashobora kuja kuri Google ukaraba, hariho amafaranga ushobora kwishura ku mwaka kugira ngo umererwe gukora
ibikorwa binini ngaha. Ushobora no kuronka uruhusha nk'abantu baje gukora ibikorwa by'Imana, baje gukora amaprojet ategamiye politike, ategamiye ibintu by'ivyashara, ushobora kuronka uruhusha rwo kuba hano muri Kenya kuma atamafaranga ushoboye kuriha. Rero ibyo nibijanye n'impusha. Ikindi naco norangiriza ko kuri kino kiganiro kijanye n'ubuzima bw'igihugu ca Kenya nibijanye n'ubwene gihugu. Abantu bamwe barimvira mbega icambere na mbere cyo novuga ko Kenya ni igihugu giteye imbere muri Afrika y'ubuseruko, kuko urashobora ugiye kuraba mu gihe ufise passport ya Kenya ushobora gutembera mu bihugu 43 ataviza. Ataviza birenze kugusaba. No kuvuga rero ni igihugu kimaze kugira aho cishikanye. Rero no kuronka ubwene gihugu navyo vyaho bikeneye si bibi bishobotse. Hari n'abatabishaka, hari nabo babishaka. Rero bica mu nzira zitandukanye. Amategeko avuga ko ubaye hano muri Kenya imyaka 7 mu gihe uri gukora mu mategeko, ubayeho mu mategeko igihugu kibizi ko hari urashaka kwa applyinga cyangwa gusaba guhabwa ubwene gihugu. Ikindi naco mu gihe urongoye umukenyakazi n'umusore ugatwara umwigeme wo muri Kenya, urashobora naho nyuma y'ubukwe mubanye imyaka 3 urashobora kwa applying ugasaba ubwene gihugu bwo muri Kenya, urashobora kubuhabwa. Cyane nibyo. Ibindi navyo ni ibintu bijanye n'impunzi. Ushobora kubaho uri impunzi mu nyuma ukavuga ati jewe kumbore ndahabaye imyaka myinshi kanaka nifuza kumpa ubwene gihugu. Kenya ho ritanga ubwene gihugu ku mpunzi. Yego. Cyane novuga nibyo kubijanye n'ama information y'igihugu ca Kenya. Ego reka ngigwe ko kuko ico kiganiro ntaco nzokora, reka ngigwe ko ndababwira gatoyi kubijanye n'igihugu ca Tanzania. Tanzania naco ni igihugu kigoye ukuntu kuko n'abantu barabana cyane, naho bakubona uri ingenzi babonye ugiye kuba ahantu nyuma y'amezi 2-3 baca batangura ko reportinga ku police. Urya muntu ngo murabe neza gute. Ariko Kenya umuntu wese ari mu byiwe, umuntu wese waje kurondera ubuzima, ibyo birakuraba, waje gutembera, ibyo birakuraba. Urashobora no kumara meme n'umwaka cyangwa imyaka 2 atamunumwe akuvuze ngo hagarara ngo turabe passport yawe cyangwa iki. Muga ni byiza kubaho ufise ibyangombwa. Ahantu hose uzobe ufise ibyangombwa bikuranga kandi uhabe mu mategeko. Ikindi naco no kwibagira kuvuga mbere ko ndangiza no kwirinda cyane gukora amakosa no kwirinda cyane kuyakora, kuko ibintu bijanye n'ubusuma, ibintu bijanye no kwiba abantu, ibintu bijanye no guhohotera ubuzima bw'abantu barabikarira cyane. Ni ibintu badashaka kuko nyene ni ibintu batihanganira. Ikindi naco ni ibintu bijanye na nk'iwacu urabona nk'ibintu by'umuziki kenshi ntibabyitaho cyane. Ushobora gusanga umuntu bifite indirimbo z'abasani mu mashini yiwe muri telefoni. Muri Kenya rero bagufashe muri computer yawe ufisemo indirimbo zo hano mu karere urashobora kubihogwa. Reka rero ndangirize ngaho, nibaza ko abafise utubazo umuntu ntashobora kwiyumvira ngo avuge byose, ariko umuntu afise utubazo arashobora kuja ngaho muri commentaire akabaza ico wifuza kumenya cyangwa ufise intererano cyo nyunganira, kuko twese turabantu. Ushaka ufise intererano ushaka kutwunganira cyangwa uvuze ikiganiro twakora ku gihugu kanaka cyangwa kubyerekeye ikintu kanaka, urashobora kutubwira tukagira ico dukoze. Bye bye.